abasirikare babiri ba Wazalendo bagandaguwe mu gatondo kuno munsi kinekerezo rya 30 ukwezi kwa gatatu n'umwaka turimo aho bita muri Rubango aho bishwe n'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda mu gihe twari tuzi yuko ari bice biriko birakugwa mu canke zino nyeshamba z'u Rwanda ziriko zireva mu mwana makuru turaje tuyababwire mu buryo bwiramvuye tubabwire ingene imeze n'ingene vyagenze muri rusange sivyo gusa Ministère des Affaires étrangères canke Ministère y'ububanyi n'amahanga mu gihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungirehe biraboneka neza yuko umwanya n'umwanya ibintu bishobora kumuhindukana akisanga hari butikure aho amakuru dufise nuko leta y'u Rwanda yatangwe kumunuganugana umwanya n'umwanya mushobora kumva yagandaguwe ndetse twamaze no kumenya makuru y'ubutasi dufise yuko hari umwe mu barongozi ba hafi b'incuti za President Paul Kagame yakubise amakofe Olivier Nduhungirehe mwa kino kiganiro turaje turabire hamwe ico bahora uno mu Ministre des Affaires étrangères wa mu Rwanda ndetse n'ivyo bariko baramwagiriza muri rusange sivyo gusa muri kino kiganiro turaza kurabira hamwe ikijanye n'uruhigo rugiye gutangura aho aba special forces bakomeye ba FARDC bagiye gutanguza uruhigi wo kurondera FDLR ku butaka bwa Kongo ndetse turarabira hamwe mu gihe FARDC yoba iriko irahiga FDLR byoba bifise objectif yembega nibihe bintu muri make baba bagombye kwerekana narijya muzi yuko mu masezerano yasinye Washington mu misi yerutse basinyiye gukura ingabo cyangwa gukora abasirikare mu gihugu ca Kongo ndavuga abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda hamwe ni FDLR itujwe na leta ya Kongo ngaha mu gihugu cha Kongo ikaze ni karebo rero mwese mudukurikirana ino chama kinto icane tugiye kubashikiriza y'amakuru join to Code Black NB Info News ndabasabe gukora subscribe mwe mutarabikora ndetse ndanabasabe gukora like ko ni ingenzi tuma bino biganiro bigera kure cyane kandi hashoboka uwo wakoze subscribe urakoze cyane ndanashimira cyane mwebwe mwese mwitanga kugira ngo dukore tumeze neza abagira intererana batanga amazi mwese turabashimiye muri rusange tunashimira cyane abifadikanya natwe kugira ngo dushobore gufashanya mu kubashikanira ibikorwa byabo sanzwe bakora mu kubigeza kure nibindi abaduha ama publicité nibindi ndibaza muramaze kuyibona nk'abantu bakeneye ingwara zivugwa n'imiti gakondo canke imiti kama mwaramaze kubona yuko twamaze kubikemura hari umurundi wacu abikora yafasha mu kugira ngo mushobore gukiza ngwara atakibazo na kimwe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Rero natangwa ndabivuga kuri uno munsi ngerekezo rya 30 niho habaye igandagurwa ry'abasirikare babiri ba Wazalendo abasirikare ba Wazalendo bishwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF nkuko amakuru twayarose batubwiye ati abasirikare babiri ba Wazalendo bishwe kuri uyu wa mbere mu gace bitwa Irubango n'ingabo za RDF igihe bagerageza kwigarurira ibirindiro vyari vyatawe n'ingabo z'u Rwanda mu ntara ya Rubero. Mwarumvise neza yuko zino nyeshamba z'u Rwanda nubwo bariko barerekana cyangwa baragerageza kwerekana yuko bariko barava mu bice bafashe bariko birotira mu bice bitandukanye byo no Kivu hari amakuru twagiye turaronka vuga neza yuko hari abasirikare bo bariko barasigara muri bino bice bavuye mu niho rero Wazalendo yaca izindura muri ibi bice byatawe n'izinyeshamba ariko bakiriwe n'urusaku rwishi n'umufururizo w'amasasu biza kurangira abasirikare babiri ba Wazalendo bishwe n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda mu gihe bari bazi yuko zinyeshamba zamaze kugenda. Wazalendo yo yari yamaze kwijajara ivuga yuko turahinja duhite twidusishinga ama position kubera ko inyeshamba z'u Rwanda
zaramaze kuva muri 2020 nibuka yuko urya Julie asanzwe ari Mairie de la Ville canke meya w'umuji wa Goma yashikirije ko inyeshamba z'u Rwanda ziko zirava mu bice bitandukanye kubera kubahiriza amasezerano ya Doha yasinywe kugira ngo habe agahengwe amakuru dufise nuko uyu yoba yamaze gufatwa kugira afungwe bivugwa yuko yoba yagirizwa kumena amabanga yo mu mahari w'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF M23 nkuko amakuru adushikira muri ncamake y'amakuru turarabira hamwe amakuru avuga kuri Olivier Nduhungirehe ministre des affaires étrangères y'igihugu ca Congo bivuga yuko yoba agomba kugandagwa canke aravye nabi ibintu bishobora kumurangirana nabi nkuko amakuru yacu abivuga amakuru yo kwizera aturuka mu gihugu cy'u Rwanda nuko ministere w'imigenderanire n'ayandi makungu Olivier Nduhungirehe bitanguye kumuhindukana mu butegetsi bwa FPR cyangwa mu butegetsi bwa president Paul Kagame nkuko amakuru abivuga nuko umuryango wa Kagame umwagiriza ko ariko aronona ishusho y'igihugu cy'u Rwanda mu makungu kandi ari n'umuhutu atoreka kubikora murumva yuko uno munsi Olivier Nduhungirehe ariko aragizwa konona ishusho y'igihugu cy'u Rwanda bakanaca namubwira ati kubera ko ari n'umuhutu biroroshe cyane kwangiriza canke gucafuza igihugu cy'u Rwanda nkuko amakuru yacu ariko aradushikira bamwagiriza ko akoresha umwanya wiwe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi twita igisi agakoresha imbuga ngurukana bumenyi cyane mu biganiro bihaca bidafise ishingiro amakuru avugwa ko nuko kandi hari mu vyara wa president Paul Kagame aheruka gukubita ikofe rinini cyane uwo mushikiranganje nk'agasuzuguro ko kumwereka yuko ivyo ari karakora atari vyitsa baravuze yuko uhemuka ibiharage bikera uno musi nivyo Olivier Nduhungirehe ari karabona mu gihe abopoza ba leta ya Kongo ariko baragira inguvu nyinshi kugira ngo bashobore plutôt abopoza ba leta y'u Rwanda bashobore kwigarukira mu gihugu c'amavukira ibintu bimeze neza Olivier Nduhungirehe bisa nuko biramukomerana ngaha ku butegetsi bwa FPR narijya ubona yeza yuko hari atacizere gikwiye bafitiye Olivier Nduhungirehe nubwo yagerageje gukora cyane ndetse aranabahagarira cyane kugira yaho agera ku rugero ko kwataka nye n'icubahiro president General Major Evariste Ndayishimiye president w'igihugu cy'u Burundi nkuko mazi imisi mubona yamwibasiye ku mbuga ngurukana bumenyi ariko kubera ko mudashobora kwishurana twarabonye Wirinyamitwe aza kamwishura yaragize neza ariko mumve yuko Olivier Nduhungirehe ivyo yakoreye impembo yiwe iri kuziko kandi yo bagiye kuyironka vuba cyane nkuko tubikura mu makuru yacu rero biragizwa neza yuko Olivier Nduhungirehe ibintu kano kanyari karakora ari kugira ngo acafuze icusho y'igihugu cy'u Rwanda abantu bose babone ko igihugu cy'u Rwanda y'icakajagari kuko ngo akoresha ngo umwanya munini mu marezo social kugira ngo ashobore gutakaza cyangwa gucafuza isura y'igihugu baca banazana mwibi vy'ubwoko yuko umwanya n'umwanya ashobora kugirirwa nabi kubera ko ntabwo bamwizeye bivanye n'ivyo ariko aravuga n'ubwoko bwiwe biboneka neza ko kwandagaza igihugu cy'u Rwanda rero aya namakuru atari kwivumbi namakuru udukurikirana ukwiye gutahura kandi ugashiramo ubwenge bwinshi ukabona ati eske ibi bintu mubona n'ivyo canke sivyo kuba sisangozi bagiye batandukanye ino nkuru baragize ico bayivuga ko nubwo atashoboye kwinjira mu mizi ariko mwibuke kuva mu ntango zaya makimbirane atangura gukomera twe twababwiye abagerageje kwifadikanya nizi nkotanyi ntabwo barabo bwoko canke iki nibakiringa machine ibi murabizi noneho iyo muba mudahuje ubwoko naho murabizi ivyo bagukorera murabizi ba mukurarinda are ivyo bakorewe kandi bari mu bakoreye inkotanyi cyane ni benshi murabizi bakayumba Nyamwasa bari mu bakoze byinshi mu nkotanyi murabizi ba Fred Rwigema bari mu bakoze byinshi mu nkotanyi mugaba bangi babona yuko uri nk'icitso canke umuntu binyegejemwo kugukuramwo n'umwanya muto baragerageza kukwera imina kugira ngo basigarane yasho bita kari nziza kandi ariyo kugira ngo bahume amaso makungu abene gihugu ndetse na babandi bakundishwa uno mu president w'igitugu ku nguvu kugira ngo ntibashobore
kwicwa. Aya n'amakuru yizewe kandi tuzakomeza kubasesangurira tubaronderere idonido y'ingene ibintu bimeze. Olivier Nduhungirehe ico mumenya nuko umwanya n'umwanya ashobora kwicwa azize amajambo ariko arandika ku mbuga ngurukanabumenyi aho bamwagiriza neza yuko ariko arata hasi cyangwa ariko aracavuza ishusho y'igihugu cy'u Rwanda. Nkuko amakuru yacu akomeza kubitwereka, mu nkundire dusimbire ku mirongo y'urugamba muri leta iharanira demokarasi ya Kongo hari byinshi biko birahavugwa, aho byamaze kutangazwa yuko FARDC yoba igiye kugwanya umuhari waba FDLR bahamishije gukora genocide mu gihugu cy'u Rwanda muri mwaka wa 1994. ariko hafaho narababwira ukungene uno muhigo ugiye kugenda. Igisirikare ca Kongo cyo kiriko gikurikiranira hafi ivyo M23 irikoza, nkuko uyu munsi mwayibonye M23 RDF yabwiye BBC gahuza miryango ko amakuru aguma avugwa ko bariko barava mu bice bari barafashe ngaha muri Kongo atari vyo. Bavuze ko biteguriye kuva muri Kongo batiteguriye kuva muri Kongo muri no myaka ya vuba. Iyi ni M23 yamaze kuba imara ibivuga. FARDC na igisirikare ca Kongo nabo baciye bishura ikibiraho ko vyanka vyakunda bazobikurikirana cyangwa bazobirukana ku butaka bw'igihugu cabo kugeza aho babashikanye iyo baje bava mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ibi muravyumvise mu nkundire rero mwumve buno novuga ko ari ubujiji FARDC nayo bigira ikoreshe. I don't know ko bari kwereka amakungu yuko bari mu nzira nziza, ariko uno muhari wa M23 wamaze guhakana yuko teko rava muri Kongo n'uwavyemeje. Biravu ubujuri yasanzwe arongoye igisagara ca Goma, biravugwa neza ko yoba yamaze gutabwa muri yomi kugira ngo ashobore kubazwa ibi yavuze. Bigaragara neza yuko ngo yoba yaramenye amabanga y'uno muhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Aya n'amakuru yizewe kandi tutogenda tutabahaye. Ariko ku rundi ruhande biraboneka neza yuko M23 iriko irasambuka nubwo bidadaza, kuko hari inkuru iva mu bantu begereye cyane umuhari wa ASM 23 ariko batashatse kwivuga amazina, bemeza ko ubu ibintu bitifashe neza muri uwo muhari. Ndetse kuwa gatanu w'igerekezo rya 27 intumwa z'u Rwanda zaramenyesheje abagwanyi ba AFCM 23 biciye ku bayobozi babo ko hafashwe ingingo yo kuva mu bice byose zigenzurwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bavuze bati gutangura gukura abasirikare b'u Rwanda muri RDC kwatanguye kuva kuwa mbere uheze, n'ikimenyetso gikomeye cerekana ko bashaka guhagarika ino ntambara ikiraba mu gihugu cya Kongo. Basavye ko umuhari wo gukora nk'ivyo ugakurayo ingabo zawo kuko mutabigira uzotsindwa n'igisirikare cy'igihugu. Barongeye ko bati mwiyubare ku buryo bwo kwivuna canke gusahura ntimuvyemerewe. Aya novuga yuko ari amakuru, ariko igikuru ca byose nibwo nagombye guca ku mpande nyinshi kugira ngo ndabereke idonido ndababwira ubwo bitoza ubunyoni, ivyatsi, amabuye. FARDC igira ikora ikosa rikomeye cyane mu gihe yotangura guhiga iyi FDLR, mu gihe yotangura kuvuga yuko iriko higa FDLR, mu gihe zino ngabo z'u Rwanda zitoba zirava ngaha mu gihugu ca Kongo. Rero mwumve yuko amakuru yo kuri ubu wa mbere w'igerekezo rya 30 ntwarane muri Sake, Iminova, Rucuro na Kisangani ikibazo gikomeye cyane gisigaye ni ngo nico abagwanyi ba FDLR bari mu ngabo ngo za FARDC no muri Wazorendo bazoshakishwa bagafatwa hakurikijwe ivyo Rwanda rubagiriza. Ibi nivyo muri leta ya FARDC, ariko mwumve yuko M23 ariyo RDF ibicije mu kinyamakuru BBC yavuze yuko atana rimwe itarota iva ku butaka bwa Kongo, kandi si vuba cyane nkuko amakuru yacu abivuga. Biciye kucegera cy'umukuru w'ingabo za FARDC yavuze ko muri iyi ndwi batanguje ibitero byo guhiga abagwanyi b'umugwi wa FDLR bari ku butaka bwa Kongo nkuko bivugwa n'ibinyamakuru byo muri ico gihugu. General
ikarigonza Jacques yavuze ko ivyo ageze ku kibuga c'indege ca Bangoka mu gisagara ca Kisangani mu ntara ya Chisopo akerekeza mu kigo ca gisirikare ca General Bauma ahatangurijwe ivyo bikorwa. Umugwi FDLR ugwanya ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda ugaruka mu masezerano y'amahoro ya Washington yasinywe hagati ya President Paul Kagame na President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Rero mwumve yuko hoba hagiye gutangura uruhigi canke kurondera bano basirikare ba FDLR FARDC ngo kubahiriza mu byo basinye Washington, ariko M23 nayo kundi ruhande yavuga yuko yoba igiye kuguma muri Kongo imyaka yose kandi byinshi ku buryo abantu benshi batavyibaza bisa nuko leta ya Kongo ikirakinwa agapiyo, kuko ntabwo mwotangwa guhiga FDLR mu gihe mwaheruka kuvuga yuko FDLR iri mu bice biri mwizi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ego c'est vrai zino nyeshamba hari ibice zavuyemo, murashobora kubutanga motive mukavuga ati reka tubarondere muri ibice bavuyemo ko twari tuzi yuko basanzwe bari muri bino bice. Aya namakuru cankwe imbono yiwanje, ariko tugerageje kuraba nuko imbere yuko FARDC ikora buri kimwe nuko leta y'u Rwanda yobanza kubahiriza buri kimwe yasabwe Washington, hama ibintu bigatangura kuja mu bucyo. Rero ino ncamake y'amakuru sinabateguriye kugira ngo tuyaye vyinshi, ariko reka ndabashimiye cyane mwebwe mwese tubanye muri ino ncamake y'amakuru. Ndizera ko dukomeza kubana no mu bindi biganiro byacu vyiza nk'ibi. Jewe ntwako Dide Black NBM4 News, ndagusabe kudushigikira mu gufyonda subscribe ndetse na like, hama mukurikirana ibiganiro byacu munabisangiza abandi, bizotuma tubaha incamake z'amakuru zihuse cyane ata kibazo na kimwe. Ndabikibanuye kumbere tunga guhura mu bindi biganiro. Bye bye.